hata mu gikorwa cy'Imana akora iki? Nawe yitwa gute? Oya, atazindagara. Nonse tugiye gukorana n'abana bato cyane kuburyo mu mwana w'imyaka 2 cyangwa umwaka n'inusu ushobora kumwigisha kuvuga kuko hariya turagira abana bose n'ibi bihe hari tubona batuzanye nta kana kataragira no kugira ngo turakenge neza bakigisha kuvuga nibo bana rero no mwanya bagira batugirire ibirori turabangurutsa kuko ndabona umwanya uri kuraturenga. Hewe ni sawa gira neza mikro fata neza mikro kandi tusaba abantu bakinguruke kugira bamubone neza kuko tuko turigisha umwana kurinda ari imbere y'ishengero ndaza hari abantu ngaha bakunze kozana ngaha imbere agatangura kuraba hejuru amabati aho kuraba ishengero. Witwande witwa Uwera Mahera amazina y'iki gihugu. Okay, mbega kubona uci ubwenge undamukiriza ishengero riramutse n'amahoro bamutishura amahoro n'umuzika kirumwe barashima Imana. Okay, urakoze cyane. None ko uci ubwenge wiga mu wakanga muri materineri ya kabiri manye uraci ubwenge mbega hajya papa wawe yitwa gute? Revuga cyane bumve. Eliya neza cyane. Mama nawe yitwa gute? Lidia. Oh, none mane usengera mu ishengero ry'abana namara kubona ni yahe ndirimbo waba wibuka umaze kwiga mu ishengero ry'abana? Okay, akabazo kanyuma no kubaza sito. Akabazo kanyuma. Mama wawe akora iki mu gikorwa cy'Imana? Arigisha abana neza cyane. Woraje dusengeye. Uraze gusenga yesenga rero. Amen. Amen neza cyane. Ukurikiye. Hewe ni sawa. Oya. Hapana masinye. Hewe ni sawa. Urakomeye. Witwa gute? Witwa? Dusaba akazi kiwa gakura mu biri video izari mu bikana abana bafise ijwi rito badunze ijwi ry'iyi mikro yiyi. Wanda mukiriza ishengero. Riramutse ishengero. Bari mutse muramubwira ikimunaniye kiba kimunaniye. Okay, ntacu twabandanyije. Hajya papa wawe yitwa gute? Yitwa gute papa wawe? Jake neza cyane. Hajya mama wawe yitwa gute? Rahabu neza cyane. Kumbe wani wotaka ndatu. None ko cyubwenge bwa mwakanga? Première maternelle. Avuga Fransa neza. Première maternelle. Ni yahe ndirimbo hajya woba wibuka ngo warigiye mu ishingiro ry'abana? Karirimbe kaza kayoya.
neza cyane amina. Okay, twabandanije ndumva n'ishengero bakwishimiye bagukomeye amashyi kubera ko uraciye ubwenge. Okay, mama wawe hajya mu gikorwa cy'Imana akora iki? Iri shengero mama wawe ndumva ntabyorosha. Okay, turabandanya none. Okay, tubandanye turazi gusenga. Okay, wodusengera senga rero senga ntacyo twabandanye tunda kurikira Rikresi hewe ni sawa urakomeye hajya amazina yawe yose witwa gute? Kresi hajya mama wawe yitwa gute? Mama wawe yitwa gute? Namujua neza cyane. Urasubwe hajya papa wawe nawe yitwa gute? Nimundeke kumugunda ese igihe mama n'umubane. Papa wawe yitwa gute? Papa wawe nawe yitwa gute? Oh yeah, uwo ni mama wawe, papa wawe nawe. Non, papa uramwibagiye? Oya. Ntacyo se waramwibagiye. Hajya mama wawe akora iki mu gikorwa cy'Imana? Arasenga mama wawe neza cyane. Hajya urazi gusenga? Dusengere. Neza cyane. Uyu kurimba no gusenga birimo Imana iguhezagire cyane. Twagiye ukurikira Talia ni sawa rabishengero ni sawa urakomeye hajya witwa gute amazina yawe yose? Talia neza cyane muzima. Okay, mbega hajya papa wawe yitwa gute? Shoroka. Wini zorosha mama wawe nawe? Josephine, yitwa Josephine, anakaprononsa neza nyine. Okay, hajya kuki ubwenge buguma kanga? Materineri, wiga materineri. None hajya usenga mu ishengero ry'abana indirimbo wowe uzi umaze kwigira aho turimbira niya? Neza cyane. Hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? Arasenga. Ego urakoze cyane. None kuki ubwenge wowe dusengera? Dusengera. Senga. Wapi? Ugukurikira witwa gute? Witwa Epirika. Sawa. Mama wawe yitwa gute?
Pi. Papa wawe yitwa gute? Erike. Nukuri duduko nyene. Wanda mukiriza ishenge. Riramutse. Arabaramukije. Okay. Hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? Mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? Ni umuririmbyi. Wowe turirimbira indirimbo imwe yiwe wavutse. Neza cyane. Urazi gusenga? Dusengere. Mbega papa wawe na mama wawe bagira mariage waruri mu nda. Urakoze cyane. Abakurikira urakoze cyane. Hajya papa wawe yitwa gute? Etienne. Turatsindagira uko nyene. Mama wawe nawe? Everine. Neza cyane. Hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? No mukenyezi. Sasa umukenyezi. Niya indirimbo wowe uzi wowe umaze kwigira mu ishingiro ry'abana. Uturirimbe. Zakayoya. Kubitabo. Zakayoya. Neza cyane. Urazi gusenga? Dusengere. Amen. Amen. Urakoze. Ukurikira. Hajya witwa nde? Fervent. Papa wawe yitwa gute? Pastor Celeste. Neza cyane. Pastor Celeste. Mama wawe nawe? Mutoyi Jane. Jane? Mutoyi Jane. Hajya mama wawe akora iki mu gikorwa cy'Imana? Umuririmbyi. Okay, papa wawe nawe? Pastor Celeste. Ni Pastor Celeste. Papa wari mu pastor, abari musiguzi kandi abayoboye amashengero neza cyane. Nari guca ubwenge bwo makanga. Muri maternelle ya mbere. Okay. Urazi gusenga? Dusengere. Mana turagushimira kuba turindira kuturinde akamotera Yesu. Amen. Neza cyane. Urakoze cyane. Ukurikira Iliana. Shira kumunwa. Bali abakumbe je. Ni sawa? Okay. Urakomeye. Hajya witwa nde? Anaele. Subiramo bumva. Hajya witwa nde? Neza cyane. Papa wawe witwa gute? Jean Bosco. Neza cyane. Mama wawe yitwa gute? Niyo saba Julienne. Neza cyane. Hajya mu ishingiro ry'abana niyo ndirimbo wowe wibuka wigiye.
neza cyane Zakayo urazi gusenga yo bari rero ugize neza kandi uvugisha ukuri urakoze cyane rero siko urazi gusenga oya je hagara neza gakigabo nk'umusore yasobetse je ni sawa ni sawa je ni sawa je ndasubiyemo ni sawa je witwa gute hirya mama wawe yitwa gute yitwa mama papa nawe yitwa gute yitwa papa neza cyane hajya wowe hari indirimbo uzi umaze kwiga mu ishingiro ry'abana rimba cyane rimba cyane ririmba irimo kuri iyo mikoro Nera Orogani Debora Munyaruki urakoze Orogani sinazina yawe Nera ni sawa neza cyane ndashima hajya witwa n'amazina yawe yose Nitwa Iteka Nyiraneza. Mama wawe nawe yitwa gute? Mama wanjye yitwa Mukishimana Nerisa. Urapronounsa neza wewe? Hajya wiga mu kangahe kuko uracubwira? Wiga mu kangahe? Niga muri deuxième maternelle. Deuxième maternelle. Hajya papa wawe nawe yitwa gute? Yitwa Doris Reveriye. None mama wawe mu gikorwa cy'Imana akora iki? N'umuciya. Hajya afise umwambaro wa jiya? Sawa tuzobitongoza neza tuzobiraba ico tuzokuguhera amanota twanje gutongoza. Okay. Hajya mu mishinga ry'abana niyo ndirimbo umaze kwigira yo munsi. Dusenge. Turagushimiye urinde Pamela, urinde Manara, urinde Namita, urinde na Pamela, urinde na Lili, urinde na Kena, urinde na Nera, urinde na Shengera. Amen. Amina, urakoze cyane. Nera. Akabazo kanyuma. Papa wawe na mama wawe igihe bagira mariage yo wari hehe? Ari ku mwana. Wari mama neza cyane urakoze cyane ukurikira hajya witwa gute? Irankunda Mikael. Hajya papa wawe yitwa gute? Minani Emmanuel. Mama nawe irakoze very good. Sinzi hajya wowe mu nshingano ry'abana hari indirimbo wowe umaze kwigira yo turirimba ririmba twumve. Neza cyane urakoze wowe dusengera tumaze gusenga
ntuzi gusenga papa warababona na mama wawe iki ni sawa urakomeye hajya witwa gute amazina atatu yose papa wawe nawe yitwa gute Nizeye Mukama Probe mama nawe Nitanga Kristera uragapronounsa neza hajya wowe mu gikorwa cy'Imana indirimbo waba umaze kurigira niya ntacu begari hajya mama wawe na papa wawe bagira mariage wari uri he ntiwari bwavuke neza cyane ntiwari bwavuke wari he wari mu nda urakoze cyane urazi gusenga dusenge amen ukurikira agishengera ko ritakunze witwa gute egereza mikro mugisha ishengero rikaba ryumva izina ryawe ashe vuga cyane witwa gute Marie mama wawe yitwa gute Nahimana Mireye papa nawe Mugisha Fabrice uta amazina yabo yose neza cyane hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana arigisha abana neza cyane kandi akaba ari umurongozi w'abana tugashira ko bikora ko kugakura mbega hajya we hari indi ngombwa ziwigenesha imbere by'abana yiririmbe byarashobotse bandana mbega urazi gusenga hano dusenge neza cyane bakoze cyane ukurikira King Rabimbere witwa King hajya mama wawe yitwa gute yitwa King mama yitwa King hajya papa wawe yitwa gute yitwa King okay none kuki ubwenge wiga mu kangahe première maternelle neza cyane hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana atazindagara atandazindagara mu gikorwa cy'Imana twabandanye urazi gusenga uwo dusengera dusengera amena neza cyane urasi ubwoba ariko kumenga kugifata nko kumenga nyine witwa gute Edora
akazina Edoha. Papa nawe nahayo Janike. Mama nawe Ahimana Esther. Hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? N'umuririmbyi. Hajya mu ishengero ry'abana mu ndirimbo maze kwigira niyo baba turirimbi. Neza cyane. Hakazi gusenga. Edoha dusenge. Urakoze cyane. Siko hajya ni sawa. Urakomeye. Wewe bakwita gute mbere? Tentine. Ndio shehe twishimye. Tentine. Mama wawe hajya yitwa gute? Ninette. Papa nawe? Gilbert. Hajya wowe ni yari ndirimbo yuko wigiye mu ishengero ry'abana. Hamuna. Urumva igiswahili? Uribuka indirimbo hariya wowe wigiye mu ishengero ry'abana. Urazi gusenga? Dusenge. Amen. Urakoze. Uwanyuma n'uyu murakoze kuba mwarakwihanganiye ishengero ry'Imana uyu wagire afinalize bose baheze ubana kandi twateguye. Ni sawa? Urakomeye? Kumengo rachiyoke mamba ikera n'ivyirabura. Neza cyane. N'ubu utasobetse. Ntasenteririyo. Ntaje. Okajya we bakwita gute? Johnny Chris. Kuko amazina ane ndayumva yose. Ugarana ne gufata. Ntaje. Be mama wawe yitwa gute? Odette. Utsinda rya mukonye. Papa nawe? Jean Paul. Neza cyane. Hajya mama wakora iki mu gikorwa cy'Imana? Mifeme. Neza cyane. Ubu wihenda mbere ni mukuru wa mifeme. Ako kamenye urumva ko utarukaze. Hajya urazi gusenga? Senga twuye. Amen. Uwo turamukiriza ishengero ukariseze. Bikore turaba. Ni urangize gutegeza ko baramutse. Subiramo. Mwaravyize hariya mu ishengero. Baramukije mu izina rya Yesu. Basezere rero. Turabasezeye. Murakoze. Turabashimiye ko mwabanye natwe. Ubu tugiye kubandanya n'abandi bana mu cyiciro kigira kabiri. Isomo ryanje riboneka muri Njurimbi wa gatatu ku murongo wa 26 haravuga ni vyiza ko umuntu yizigira akitega agakiza k'Uhoraho ategereje Amen. Ukurikira atarivuga izina kugira ngo bumve umwana avuze isomo. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Bavuge isomo yitwa Haragakiza Dibonere. Isomo ni Migani kane murongo wa mbere haravuga umugore wese ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko uw'igifu arukomoza amaboko yiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Akazina kanje nitwa Mubyeyi
kandi niyihangane. Haleluya. Isomo ryanjye nitwa izina ryanjye nitwa Mugisha Nael Miveye. Isomo ryanjye riboneka muri Mateo umurongo 22. Haravuga ngo kandi ibyo bizosaba byose musenze mwizeye Filipi 4:4 haravuga bamwe munezerwa umwami wacu minsi yose. Yavuga bwa kabiri munezerwa. Haleluya. Haleluya kandi izina ryanje nitwa Irumva Rohane Ariera. Isomo ryanje ni Yohana 16:33 haravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira mugire amahoro muri jewe. Mu isi muri n'amarusho, ariko muhumure jewe naranesheje isi. Amen. Haleluya. Haleluya. Akazina kanje nitwa Nikita Ogifayeli. Isomo ryanje riboneka mu gitabo Umusiguzi 11 haravuga ngo tereza umurya ku mazi umuzozera kuri yo ntakingize. Haleluya. Haleluya kandi izina ryanje nitwa Gateka Brentjan. Isomo ryanje ni Yeremiya 29:12 haravuga ngo kandi muzonyambaza muzoza munsenge nanjye nzobumva. Amen. Rike nawe ndashaka kuvuga isomo. Biranse ukurikira. Akazina haleluya. Haleluya kandi akazina kanje nitwa Irampebe Mubine Jansen. Nabanje kuvuga isomo riboneka muri Matayo igice cy'indwi umurongo w'indwi haravuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Amen. Yohana 14:5 Yesu araje. Amen. Haleluya. Haleluya kandi isomo ryanjye riboneka Luka 4:37 haravuga ngo kuko atacyumva ku mwana yubura ububasha. Yadibagiye mutwihanganire turi abana bato tubandanye n'ukurikira. Haleluya. Haleluya kandi akazina kanje nitwa Igiraneza Dorcas. Isomo Imigani 20:11 haravuga kandi n'umwana amenyekanira ku byo akora kuko ingeso ziwe zizotungana zikaba nziza. Amen. Haleluya. Haleluya kandi akazina kanje nitwa Irakunda Jenes Peace. Isomo riboneka Yakobo 5:13 baravuga ngo muri mwebwe nihaba hari ububabare
cyiyumviro. Isomo ryanje riboneka muri Zaburi 103 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Haleluya. Haleluya. Agakina kanje nitwa Iranga King James. Isomo ryanje Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 havuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka wabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Haleluya. Haleluya kandi. Ku mazina yanjye ni Ishimwe Tanbizi Joshua. Isomo ryanjye riboneka muri Abigarati 6 umurongo wa 2 havuga ngo mwakirane imitwaro mushikane gutyo iby'akazi na Kristo. Haleluya. Haleluya kandi. Katina kanje nitwa Mwizi Jamota. Isomo Zaburi 118 umurongo wa 17 haravuga sinzohova ariko nzobaho namamaze ibikorwa by'Uhoraho. Haleluya. Haleluya kandi. Izina ryanjye ni Nahimana. Isomo ryanjye riboneka mu Migani 14 ku murongo wa 26 haravuga kubaha Uhoraho ni icyizigiro gikomeye kandi abana biwe bazogirwa ubuntu. Haleluya. Haleluya kandi. Kazina kanje nitwa Arahirwe Shanera. Isomo nkanje kuvuga riboneka muri Matayo igice cya 14 ku murongo wa 14 haravuga ngo Uhoraho niwe ngo agira abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Amen. Haleluya. Haleluya kandi. Kazina kanje ni Ishimwe Eliza Joseph Lesi. Isomo ryanje ni Zaburi 136 ku murongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo nimushimire Uhoraho ko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Nimushimire Imana isumba ibyitwa Imana, kuko imbabazi ziwe z'amabihe ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Haleluya kandi. Akazina kanje nitwa Iteteka Ime John Christ. Isomo ryanje Zaburi 23 ku murongo wa 1 haravuga ngo Uhoraho niwe mwungeri wanje sinzokena. Mwitegereje ibiganza biri mu kirere, bimwe ni binini ibindi ni bito, eka hari n'ibindi bitoyi cyane. No munsi umutwe w'icigwa uravuga ati ibiganza bitoya Imana ni mubimanure. Umusomyi adusomere muri Yohana 6 ku murongo w'8 gushika ku 9. Yesu ashimwe. Turasoma Yohana 6 ku murongo w'icenda. Yohana 6 ku murongo w'8 n'uw'icenda. Umutwe uravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Turasoma mu izina rya Yesu. Umwe mu bigishwa biwe
Andereya mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati hano hari umuhungu ari n'udutsima 5 twa sayiri n'udufi 2, ariko tumaze iki mu bantu bangahe bari ngaho. Iyi nkuru murayizi mwese kandi sibwo bwa mbere muyumvise. Nashaka rero mwiyumvire ukuntu abantu bumvise ko Yesu ari ku musozi maze bagashwabaduka bava mu gisagara, abagabo, abagore n'abana. Abo bose bashaka kumva ko bari hafi ya Yesu, bashaka kumva ko bakunzwe, bashaka kubona ibitangaza, maze bituma bamukurikira gushika umusozi. Bibiliya iravuga ko bari abantu bababa 10,000 canke 15. Ni mu gihe twofata ko mu bagabo baharuwe 5,000 bavuzwe, umwe wese yari afise umugore umwe n'umwana umwe. Kubagaburira ni nko kugaburira ikibuga c'umupira cose. Muri abo rero bari bagiye aho Yesu ari, harimo umuhungu muto ashobora kuba yarangana nawe canke abarusha imyaka gato. Uwo muhungu yari yasavye uruhusha abavyeyi, maze baramwemerera. Nyina amutekerera utwo kurya two kwiririrwa, udufi 2 n'imikati 5. Nawe aravuga mu mutima ati, birakwiye, ndashobora kumara umurango wose ndi kumwe na Yesu. Inyuma y'amasaha atari make, ba bantu batangura gusonza. Abigishwa ba Yesu bagira ubwoba, maze batangura kwibaza, ni gute tuza kugaburira aba bantu? Nta n'umuhana uri hafi. Mwibuke ko hari ku musozi, nta mahera eka ntarya dufise. Babura uko babigenza, nk'uko namwe abakuze na cane abavyeyi bihora bibashikira. Ku rundi ruhande, wa muhungu nawe n'udufi twiwe n'imikate yarabonye ivyariko biraba, maze atangura kwibaza mu mutima ati, ntivyobakwira? None nokora iki? Nta kintu kinini mfise, ndi muto cane, nibereye umwana. Ariko icamugira mukuru ni iki? Umusi wose yamaze yumviriza Yesu, yari yamwumvise avuga ivy'urukundo, ivyo gufasha abandi hamwe n'ivy'ubwizera. Maze yumva mu mutima wiwe yegeranye cane na Yesu n'umugenzi wiwe. Haleluya! Yari yumviriye ati, kumbure Yesu arashobora gukoresha utwo mfise. Maze wa muhungu arahaguruka n'udufi twiwe, arengana abantu 1000, aratambuka aragenda. Sabe abana bahaguruke bamere nk'aho bafise udufungurwa mu ntoki, banyigane nk'uku ndiko ndagira. Maze wa muhungu arahaguruka aragenda, arengana abantu 1000 byinshi, arahaguruka aragenda. Maze wa muhungu
arahaguruka n'udufungurwa twiwe, arengana abantu ibihumbi byinshi, arahaguruka aragenda. Nimwicare. Uwo mwana ntiyarazi ibigiye kuba, ariko yari afise ibyizigiro muri Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Amaze guhereza Yesu imikate yiwe n'udufi, harabaye igitangaza. Yesu yaramwenyuye, arabyakira, ashimira Imana, arabiheranira, hanyuma igitangaza kiratangura. Imikate myinshi, ifi nyinshi. Imikate n'amafi bibandanya kugwira, imfungurwa zibandanya kuzura igiseke ku kindi. Abantu bararonka ibyo barya, barahaga, mbere haraboneka n'ibisigara. Ibyo byose bivuye ku dufungurwa duke. Shengero ry'Imana mukoraniye ngaha, nashaka mwumvirize neza aha hantu. Igitangaza nticyatanguye igihe imfungurwa ziyongera, ahubwo cyatanguye igihe akana gato kizigira Yesu. Cyatanguwe n'imigenderanire na Yesu. Imana ntiraba icubahiro cyanyu, ahubwo Imana ireba agaciro k'umutima wawe. Ntikubaza ko ufise ibingana iki, ahubwo ikubaza ngo urashaka kubimpa. Nashaka rero mpe ubutumwa abana nkanje. Ntukeneye kurindira ngo ukure kugira ukorere Imana. Uko ungana kose, Imana irashobora gukoresha akamwemwe kawe, amasengesho yawe, ugutanga kwawe, eka impano yose ufise, maze ukabera abandi igitangaza. Sinoreka gutanga ubutumwa no ku babyeyi nyene. Babyeyi, kenshi muriyumvira ko abana ari ishengero ry'ejo, ariko Yesu atwereka ko bagize ishengero uhereye ku nyene. Mudufashe twebwe abana banyu kugendera hafi cane y'Imana, maze twebwe twamwe twibaza tuti niki noha Imana, twongere tuvuga tuti Mwami ngibi ibyo mfise. Imana niyo ituma natwe abana bato tumenya ko Imana ishobora kudukoresha ibihambaye. Kuri uno munsi uri hejuru, twese hamwe abakuze n'abana tuvugire hamwe tuti Imana yanje hamwe nanje. Mu gihe Imana iri hafi yacu, byose birashoboka. Yesu abahe